ikiganiro mwakoranye na Renine twarakibonye twaracumvise ni ngombwa ngira amakenga bivanye n'ikiganiro n'amajambo yashikirije mu gihe uri kuravuga ukavuga wisunga wewe nyene ubwawe uwundi adahari ukabanje kumviriza uwundi muntu burya biba bigoye cyane kumviriza umuntu umwe ugasanga ariko aravuga ku ruhara rw'iwe wenyene amakosa agaca ashaka kuyashira ku wundi muntu ariko ubwiwe wenyene adashatse kwibaza mbega naje wese no bandi ntambamye yabijya bintu vyashitse ariko aragerageza wewe aboneke myiza ku bantu ariko ubundi nawe abafise nawe ivyo yoshikiriza novuga yuko intandaro yo kugira aze kuvuga bino bintu ndibaza ni kubera Chimamanda nawe nyene abifisemo uruhara nanje narishaka kwanza usome ama commentaire Chimamanda yanditse hamwe n'amakomantere abandi bantu banditse kwera amakomantere ni menshi hari abavuze uko abavuze ibintu vyinshi nico gituma nashaka nanje usomere ayo makomantere abiri canke atatu jewe ikintu canandukanye na Renine niki kwera hari ibindi bintu vyihishije kandi biteye isoni umuntu atovugira kuri kamera so ndibaza vie privée y'umuntu ni vie privée y'umuntu kandi kuyubahiriza si bibi gusa ico nagomba kuvuga nuko Renine atashoboye guha umuco ukwiye abantu igihe twebwe abagore ushobora kubona yuko uri kurakunda ushobora kurongorwa n'umugabo wowe ukabona yuko umukunda kumbe utamukunda ibindi novuga 90% nukuri numuhungu n'umugabo umugabo biragoye yuko yo kwikaza umugabo ni gake yihangana vraiment umugabo ntiyo kwihangana akabaho ayoboka umugore umwe wiwe ivyo birabaho akaba yoje no mu mahanga agafunga imyaka 3 atabundi mugore azi sha ivyo sindabizi na jeje nyene ndi umugore wawe unkunze ndumwe umengo vyo nshavuze iriko hariho challenge mu buzima harabaho challenge wumve umugabo wagendana nanaka kugira hagume challenge mu ego nta mukobwa nta mugore canke umugabo aragutelefona numva ugendana n'umugore wanje numva ugendana n'umugabo wanje iyo niyo challenge tuba turiko turavuga umugabo yoshobora kukubwira yuko abumbwa n'umugore umwe na Bibiliya sinzi yuko yo binyemerera sasa bigenda gute nkawe kubitahura wa mugabo akuvanza akaguca inyuma ngushavure bikubabaze kugeza wahukanye umugabo yakunze hanze shakube uri umugabo wize ufise doktora wigiye ibiki ushobora kuyoberwa yuko umugabo waguca inyuma ego naho tutavugana cyane mugabo haragera igihe tuvugana rero je narigeze kumubaza ndamubaza narumvise ukunuku none vyo bari ivyo ebani yarambwiye ibintu kugeza naho numigwa ndamubwira none bigenda gute umuntu wishakiye wikundiye numva shaka kuvuga mwebwe abagore muragoye mumeze ukundi kuntu nino abagore bose urugo rurababaza cyane urugo rurababaza iyo ukunda ubonye yuko akwanse cyangwa ubona yuko agendana nanaka cyangwa iyo wumva yuko agendana nanaka vraiment biracana intege cyane ubundi akakubwira reka turera abana gusaba kure nta bindi ivyo yambwiye nasanze bihuye n'ibinyene yavuze yisiguye ariko nabonye yuko yasiguye uruhande rumwe ugasanga kandi hari ibindi nashaka kwinjiramwo ni vie privée y'umuntu mugabo Renine big up arafise umutima ukomeye kubanje sino bishobora izo ngwara mwatubwiye namba ari inkorora namba ari malaria namba ari iki namba ari malaria se wayibora imyaka 5 nanje rero n'inkorora nayo nyene namwe mwaraducanganije kubera twarumvise ngo naragwaye naripimishije ivyo bintu yipimishije ni biki bega namba baramuroze bamuroze iki Dico Entertainment. Hello ladies and gentlemen, ndabashimira cyane wherever you are, ndabakengurukira ntajya ku rukundo mutwereka umunsi ku munsi tukabana 5 kuri 5 mugaterera ivyumviro ku biganiro tuba twakoze yamara kandi ni muri kuraba ikiganiro nka kino utaragira subscribe niko kanya kawe kugira uzohora ubu wa mbere kwironka notification kugira tubane no mu bindi biganiro vyiza biri nyuma yamara kandi sharinga bigere kuri benshi ni nako bino bintu vyubakwa jewe nitwa Ndikuriyo Leonce Desan vuga Dr. of Love aka Diko aka the ambassador ni akandi kajyo kadasanzwe kongera kubana namwe mu miseze ko arakoranye ikiganiro na Renine Mana ariyo abenshi mwakunze ariko kandi muranavuga yuko murize byinshi biciye muri co yamara kandi mu vyumviro kwagiye turabona nivyo natwe twategekanya nta kuntu ko kwakira uruhande rumwe mvuze uruhande rumwe mwumva uruhande rw'abagabo ngo tugende tutazanye n'urundi ruhande rw'umukenyezi canke abakenyezi muri rusanga ariyo mpamvu muri ko murabona imbere yanyu twamaze kwakira uno mukenyezi
mufasoni nkundire ndakwakire muri kino kiganiro ugubwe wisange hano ni kuri Diko Entertainment. Murakoze cyane nanje ndabashimire ngene mwanyakiriye ego birumvikana gose ni kiganiro tugiye gukora ku munsi abarundi benshi baba nagiye gusenga mbega nkuno munsi mwavyibutse murakubitira mu ngoro y'Imana ya ego twagiye gusenga turashima Imana kandi vyagenze neza ego wow birumvikana cyane kino kiganiro nk'igihe twaba tugiye kugikora warafasha kanya ukaba wararavye ico nakoranye na Renine Mana ariyo nibaza yuko uzi neza cyangwa asobanuye ikintu kinini kuri wewe ko barakarusho gose ya ikiganiro mwakoranye na Renine twarakibonye twaracumvise gusa ni byinshi ntokivuga ko mugabo hariho byinshi byaduteye amakenga ya na je ubwanje waragize amakenga ego ni ngombwa ngira amakenga bivanye n'ikiganiro n'amajambo yashikirije kubera mu gihe uri kuravuga ukavuga wisunga wewe nyene ubwawe uwundi adahari utabanje kumviriza uwundi muntu burya biba bigoye cyane kumviriza umuntu umwe uco usanga yuko umengo nukwikunda rero ivyo bintu birakunda gushikira abantu benshi ugasanga ariko aravuga ku ruhara rwiwe wenyene amakosa agaca ashaka kuyashira ku wundi muntu ariko ubwiwe wenyene adashatse kwibaza mbega na jewe sinoba ndi intambamyi yabijya bintu vyashitse mbega vyagenze gute ugaca usanga rero umuntu ariko aravuga ariko aragerageza wewe aboneke myiza ku bantu aho iyindi shusho nziza abandi bantu ariko umundi nawe abafise nawe ivyo yoshikiriza akavuga kandi nawe nyene bakamwumviriza nico gituma ubona iyo abantu bagiye kuburana bahamagara bose babiri bahamagara umuntu umwe kubera abahamagaye bose babiri umwe aravuga uwundi akavuga bagaca babona aho ikosa riri mbega ikosa riri ku mugabo mbega ikosa riri ku mugore mugabo mu gihe wumvirije umuntu umwe ntushobora kumbwira yuko ushobora kunyugwa n'ivyo umuntu umwe aba yavuze murakoze cyane nkunzi ikintu uvuze gisigura ngo ni cya kintu numva nobwira abantu ngo nimba barumvirije uruhande rumwe bakumva uruhande rwa Renine urwo ruhande rwaravuye runabonekana yuko uretse n'ibyo reka rivugira asa n'uvugira abagabo ariko kongera akavugira kuri bose niyo mpamvu navuze ngo tuzane urundi ruhande twumva iryo ruvuga tuzane urundi ruhande rw'abakenyezi twumva ikintu rushobora gushikiriza intandaro yo kugira Renine azavuge sinzi kuza ahantu yazananye ya novuga yuko intandaro yo kugira Renine aze kuvuga bino bintu ndibaza ni kubera Chimamanda nawe nyene abifisemwe uruhara bivanye n'amakomantere benshi babonye cyane natwe twenyene twasomye hariho amakomantere bivanye n'ikiganiro Chimamanda ya postinze akavuga ry'amajambo ngira nico catumye Renine nawe aza kwisigura nawe kugira aboneke ku ruhande rwiwe yuko atakosa afise voilà ugisiguye neza cyane naho byazananye ariyo mpamvu kugira bino bintu abantu bavyumve neza kubera ko hari n'abantu no munsi bataramenya neza hano byazananye abantu dushobora kuvuga ngo Chimamanda yaravuze ntibamenye neza hano byakunze nibaze yuko batararambirwa unkundiye n'abanyene bakankundira womenga twabanza tukasoma amajambo Chimamanda yanditse mwobi nkundi nanje narishaka kwanza usome amakomantere Chimamanda yanditse hamwe n'amakomantere abandi bantu banditse kubera amakomantere ni menshi hari abavuze uku abavuze ibintu vyinshi vraiment nico gituma nashaka nanje usomere ayo makomantere abiri canke atatu comment ni nyinshi ariko umwe wankundira turaza kwasoma ariko wowe ahugura za kumbwira amwe yo baragufasha ku mutima canke impamvu nawe yakeneye ahubwo reka tubanze twandike comment nyezina canke amajambo Chimamanda yatangiye kuvuga ariyo yakweze bino bintu byose niho abantu baza kubitahura neza na neza ndabisoma nihuse cyane Chimamanda yaranditse ngo harabambwiye ngo Chimamanda Moses tubwire ngo Renine Mana ariyo yarahukanye nawe yo kera n'umwaka maybe urarenga caratwenga mu nzu zari karate n'imigere hageze mu ijoro bavuye gusenga wumva imigere ngo wa amakofi ngo twa amate ngo ci ingumu ngo puku imirwe ngo kech inzara hwaturururu aho rero byabaye ku munsi w'ubukwe buke yarongera aritwengera kandi rero Renine Mana ariyo yari umwigisha akomeye mu vyingo n'imiryango ndaki hari amajambo amwe ntasubira gusoma yagiye yandika mbona anakarisha acashira mu buzikizo ngo murarabe ivyo mvuga nimurabe ivyo nkora muti vyagenze gutarabandanya
akigana inkuru. Renine Mana ariyo simuzi bihagije mu busambo, nta naho ndamwumvana ubusambo, gusa numvise ngo arakunda akavoka. Acara twenga ashirako n'akantu kazura utwiso, acashira mu buzitizo ngo ndavuga South Sudan, no kuvuga ngo Sudani y'Epfo, munsi y'Ijipa nagisiguye. Rero aca kundana n'umugore yikundira ba Daddy Kubi, bo baramu kugezaho atabishaka. Na Renine ngo baragiye hari amajambo yagiye akoresha numva ntosoma uko ari, mugabo reka aravuga yuko how can I say nuko guto yavusoma uko yavyanditse kandi yarabisomye ikintu urashobora kugisoma uko canditswe kandi nta cyaha kiba kirimo. Kimwanda hari amajambo akoresha umupfazone abaremereye. Yego hari amajambo akoreshwa kandi no na Bibiliya hari amajambo nyene yavuga ibishego kandi bakayasoma uko nyene. Okay, reka ijambo ndarisubirize n'ijambo gitwa gukorerako niho biza gusona neza. Bo baramukorerako kugezaho atagishaka. Na Renine Mana ariyo yama avuga ko agiye ku musozi, kumbe byifataniye n'undi mugabo w'umukire ntashatse kuvuga ubu. Uyu mugabo w'umukire yaranabibwiye Renine Mana ari amasomo yandi aramubwira ngo ushaka urampebera. Iti ibi bambwiye ni ukuri 100% burya Renine Mana ariyo yagira apfe nk'injiro zitatu habaye Imana. Yarataha yamara kujya agakakama inda kwa muganga, bamubwiye ko ari shano yariye iyo atajya muhira ntanda yavyimba. Munyuma hageze aho batarara hamwe, hama umugore acatangura kugendana n'abandi bagore bataye abagabo. Kumwe nigera kubabwira uwo yitwa Micheline nawe atitaho umugabo akajyamana na pastori wiwe bita Innocent. Gusa uwo mugabo w'uyu mugore aheruka kwitaba Imana. So yaba uyo Renine Mana ariyo n'umugore wiwe nabo bandi bagore bahora basengera kwa Bishop Atanazi, mu nyuma bamaze kwizanisha ibintu by'ibitangaza barabankira baca barahava baja kwishingira ishengero rwabo. Ni naho n'umugore wa Renine Mana ariyo yajana nabo, aho yaciye aba ibandijana kwijana yaraguruka ukumigwa. So uko niko kwahukana kwiyiwe nabimenye bitaraba umwaka urarenga. So nkaheza nkahanura abatarubaka kubanza kwitondera abo muzubakana, kuko kwahukana birajyana umutima kandi mwese mutiga kubahana, kandi mwese mukiga kubahana no kubwizanya ukuri. Aro niyo majambo Chimamanda Moses yanditse imbere yuko Renine Mana ariyo ahaguruka nawe nyene aragira ikintu ashikiriza. Gusa na Chimamanda sinzi yuko aho yavuze yuko umunsi bagira mariage ari uwo munsi barara mu migere mu makofi, ivyo bintu sindavyibaza. Ahubwo nyene wa makuru urayazi, bigaragara yuko amakuru nafise 100%. Ibi bintu nivyo canke sivyo? Sha ndizera yuko ivyo byo kugwana nawe nyene yaravuze yuko arakabijya. Si nibaza yuko uyo munsi ivyo bavyanashitse. Gusa ikintu novuga yuko mu rugo rwabo peut-être hoba hariho misunderstanding kugira bubakane, hariho izindi nzira bobo batagomba kuduha umuco kuri ivyo bintu, ariko bobo ari umugabo ari umugore batashatse kukivuga ko. Mugabo hariho intambamye nini cyane ikomeye ku buryo Renine atogenda kuri kamera avuge ngo jewe ikintu nyamukuru cyantandukanije n'umugore wanje niki, cyangwa umugore wa Renine aje kuri kamera avuga ati jewe ikintu cyantandukanije na Renine niki, kubera hari ibindi bintu vyihishije kandi biteye isoni umuntu atovugira kuri kamera. So ndibaza vie privée y'umuntu ni vie privée y'umuntu kandi kuyubahiriza si bibi. Gusa ico nagomba kuvuga canke kuri Renine nuko Renine atashoboye guha umuco ukwiye abantu. Uri kuramwumviriza mu majambo yiwe yavuze umengo hari ibintu vyinshi yanyegeje vyihishije adashaka kuvuga. Mese bon mu gihe yahevye kandi birerekana yuko Renine yarakunda umugore wiwe. Ivyo ubibonera hehe? Renine yarakunda umugore wiwe kugeza naho ubona vraiment naho ariko arakwiganira Renine yarafise urukundo ku mugore wiwe. Ariko hari igihe twebwe abagore ushobora kubona yuko uri kurakunda ushobora kurongorwa n'umugabo wowe ukabona yuko umukunda kumbe utamukunda. Kubera umugore biragoye gukunda umugabo kugira amwitangire sample savuge ati uyu ndamukunze bihagije, biba ari ibintu vya grave. Umugore cyangwa umukobwa n'umuntu ashobora gukora mariage n'umuntu adakunda kugira gusa yambara irya kanzu yera. Bo babivuga mu buyenzi no bakunda kuvuga ngo nukwikura umukoshi. Niko bavyita. Ego akambara ikanzu yera, je ndazi
ndazi umuntu twashingiye kandi mu rushengero iwacu atamaze n'umugabo amezi 3 kandi ntiyakunda umugabo kamere yaragiye gukora iki kandi azi yuko atanu umwaka azohamana ngira kubera imyaka ari mubanye myinshi peut-être yambaye urushungi ngo kwikura umukoshi rero hariho twebwe hari ibintu dushobora gukora so kuvuga yuko ari imyaka ibitujanye canke ari iki urashobora gukundana n'umuntu ukagira mariage bien urya muntu utamukunda atari no muri wewe kandi mukabana mukavyara utanamukunda atari n'uwi wawe rero nico gituma uzubona umuntu mwandikira message bite uri hehe ko kuva ebane ndakwisavye mura kwindu ibintu nk'ivyo ugaca usanga rero rubya rukundo nta rukundo rurimwe ni ibintu vyo guforsa sasa kugira tugende neza hari ahantu usa n'uwavuze ati uze konsomera comment ntabwo biriko birakunda muri uno mwanya ariko hari ama commentaire kuri ya nkuru ya Chimamanda woba warabonye afise ikintu yaguhaye kuri we cyangwa uvuga ati tubanze tuvuge ko imbere ko tugera no kuri YouTube nimba wararavye ikiganiro bien sûr tubanze hari ama commentaire wabonye kwa Chimamanda yoba afise ikindi kintu yavuze kuri kubera wari wavuze ngo nze kugusomera ngo namakeya muri ya zijya kwisunga kugira dufashe ya zijya comment ndibaza kimwe nakivuze ko cyo kuvuga yuko ngo bashitse gusa bagize mariage ngo mangumi ngibiki bijya sinavyemeye ya ariko ibindi novuga 90% nukuri ego nukuvuga ngo mu gihe abantu benshi nabona bariko baratera amabuye Chimamanda bavuga ngo turakumenyereye urabesha ushobora kuba wabeshe n'ikini uremezanya na Chimamanda ivyo yavuze ku bice bya 90%. Chimamanda utari muri mwemu canke utamukurikira neza canke uri umuntu upfa guhabuka n'ivyo avuze canke mu ntawo asamposa Chimamanda bimwe aravuga ukuri je gusa kimwe ico ndamwankira ibishegu akoresha amajambo akoresha hari amajambo akoresha y'ibishegu nyene uguru ukavuga none uyu muntu mbega ameze neza mbega bimeze gute ubwo 100% vraiment aravuga ukuri kandi hariho bimwe natwebwe yatwigishije yaradufashije ego nka twebwe nk'abaririmvyikazi abavuga butumwa ni byinshi novuga yuko Chimamanda yadufashije ego kubera hari ibindi bintu abantu mwama mu masengero kakano yavuga ngo abagore ngo bati ngo bakigumira kwa badadi ari nako kateje induru abarongoza ariko abagabo bacu ntitububahe ugasanga icubahiro ugiha umukozi w'Imana ariko umugabo wiwawe umuntu akurasiona akurihira inzu akwambika kurabira abana ukamusuzugura ariko ujya mu pasteur mwahuriye hajya gusa ukamuha icubahiro gusumba nk'umugabo wawe vraiment hariyo byinshi yigisha nyene ubikurikiranye birashobora kugufasha no kuvuga rero uremera ivyo yavuze kuri no nkuru ya Renine yose ndemeye ivyo avuga kandi ndemeye ivyo avuga kenshi gusa ivyo nanka nibijya bishegwa shiramwo amajambo yo gutukana vraiment none ko ari hano avuga ngo ibintu ngo Renine ngo vyo kujutuvoka niho Tom yakoresha ngo ntavyo ndamuziko akagaruka hasi akavuga ngo mugana we nyene ngo ntikamugwa nabi tubaze duhagare kwa kano kantu ukabona gute uyo rero ni vie privée y'umuntu kandi sinobishigikira 100% kandi sinovya nka 100% numuhungu numugabo umugabo biragoye yuko yo kwikaza ariko kubagore ndashobora kubishingira intahe si bose mugabo ndashobora kubishingira intahe umugabo biragoye ko yo kwihangana umugabo ni gake yihangana vraiment umugabo ntiyo kwihangana akabaho ayoboka umugore umwe wiwe ivyo birabaho akaba yoje no mu mahanga agafunga imyaka 3 atawundi mugore azi sha ivyo sindabizi na jeje nyene ndi umugore wawe unkunze ndi umwe umengo vyo nshavuze iriko habeho challenge mu buzima harabaho challenge wumve umugabo wagendana nanaka kugira hagume challenge mu ego gendana nanaka nakana ugaca usanga rero hariho ubundi buzima iyo challenge bigamije kugira umukanira umwitaho neza uvuga ati ninasamara baramuntwaye nta mugore canke umugabo aragutelefona numva ugendana n'umugore wanje numva ugendana n'umugabo wanje iyo niyo challenge tuba turiko turavuga irakenewe none irakenewe biba bikenewe cyane ni hamwe gusa abantu badatahura yego benshi bashobora kuvuga uyu nawe yaje kuvuga ibiki umugabo si ni bake umugabo yoshobora kukubwira yuko abumbwa n'umugore umwe
na Bibiliya sinzi yuko yo binyemerera ariko iradusaba ati mubumbwe n'abagore mubumbwe ariko benshi ni gake vraiment tuvuge ko ara akageso canga ariko baremye hariho ingeso hariho nuko baremye kubera umuhungu yaremwe mu kwifuza kandi atagukunza arashobora kukwifuza yamara guhera setu kandi atanagukunze ukazona murondera jewe oya nikiba kubera ikira kwifujije niyo kamere y'umuhungu rero nugusaba Imana idukuremo ijya kamere gusa yo kwifuza dusengera abagabo bacu kandi abagabo banyu buryo mu bivuga numva batobishobora kubera ko uvuze ikintu gikomeye nimba ariko bameze ari kamere canke ari ariko baremwe umva wowe bimukuramwe bigakora hariho ababihisha hariho n'abavyerekana rero ujya bihisha n'ujya vyerekana sico kimwe sasa bigenda gute nkawe kubitahura wa mugabo akuvanza akaguca inyuma ngushavure bikubabaze kugeza wahukanye sishobora kwahukana ngo kubera umugabo yanciye inyuma ndiko ndavuga abagore muri sangi benshi barahukana urabizi we ni buto kwahukana no kwa gatahura ujya mugore yahukana ngo umugabo yamuciye inyuma ujya ntabazi ico yaje gukora iyo ba mama bacu urumva batubwira yuko ngo abakera nta bantu baci inyuma abagore babo nk'abagabo bakera bajya baracana inyuma ko abakera baracana inyuma cyane gose kandi arabakera waza wumva afise abagore 2 3 4 rijya 10 barishingira hajya kubera iki rijya 10 ugasanga afise abana barenga 10 yivyariye hanze batanazinanye yuko ari we yana yabivyariye rijya 10 bashinga barishinga kubera iki sinda gatahura neza barishinga kubera yaciye inyuma umugore uwakera yaraza ku mugore wiwawe agacinga icumu we uje utashe usanze rijya 10 riri hajya wacu usubira inyuma yego yaba yamaze kwinjira ku kigwa yego kandi umugore ntiyahukana ngo yagiye ngo kubera umugabo yaciye inyuma yego rero udatahura ni hamwe gusa ucu usanga hari abandi babishizemwo ubujuju canka ashaka kugaya wowe umugore wiwe ashaka kwerekana ibindi bintu bitari vyiza twebwe abagore n'abantu tumenya yuko umugabo aharancamwe biroroshe cyane gutahura umuntu w'umugabo uwo bimenya gutega madamu bimenya gute ivyo bintu ko umugabo yitahira ari wawe umugabo yakunze hanze shakube uri umugabo wize ufise doktora wigiye ibiki nushobora kuyoberwa yuko umugabo waguca inyuma ngaho mfasha ngira nk'ibintu nka bibiri ushobora kurabira ku mugabo ukavata umugabo wanje aranci inyuma icambere umugabo wawe araba bize na wewe ica kabiri telefone yiwe umwanya wose azoguma mwenyura ariko jewe umugore ndashobora gukundana n'abagabo 100 wewe mugabo tubana mu nzu ntuzonamenya yuko jewe sohokana n'undi mugabo mubishobora gute bo bikabananira gute c'est gérance kujera ego dufise gérance muri twebwe ariko we nta gérance office kumbe akakantu kamaboko igihumbi karagenda kagashika no mu manyanga ego rero abagore bafise strategy bakoresha ku buryo wewe naho worondera imyaka igihumbi utazopfa umenye yuko umugore waguca inyuma ariko umugabo ntandwi yohera wewe umugore utamufashe yuko aguca inyuma bisigura yuko abo bagabo bose bacana inyuma abagore babo bicaye babizi ko babaca inyuma barabizi kandi nta mugore numwe atazi yuko umugabo wamuca inyuma numwe kwijana shaka muba mwirigwana ngaho mubana ngaho mwirigwana umugabo ashatse kuguca inyuma n'umwanya mutonya kandi w'iminota 10 kandi mwari kumwe ngaho mwicaranye none ko bikaze bino bintu byitwa urugo rero bishobora kuba byubakiye ku bintu byinshi twe tutamenya ya urugo ruragoye cyane mu buzima no gusaba Imana iyaba Imana yaraduhishuriye yari kutwereka ikaduha umuntu wese n'uwiwe akunda akumva yuko uyu ni wowe wawe ukunda nawe akagukunda muzobana karamata ariko cyo usanga ingo nyinshi batwarana umwe akunda uwundi atamukunda rero ugacu usanga rero za ntambamye ziri ngaho abama muri ibi umwe ndicuji catumye ndagutwara uwundi nanjiyo namenye sinari kugutwara rero ugacu usanga ni ibintu biri mu ruvange no gusaba rero nkemu yaraduhishuriye sasa rero twigarukire kuri ya ntama yacu twihuze na runo rugo umuntu twahamagaye amakuru mfise nuko uri umugenzi wa Renine murazinanye umugore wa Renine murazinanye bisigura ngo uri umugenzi wa runo rugo uraruzi natangwa ndakavuga ngo ntuje kuburana ntuje no kumena amabanga ariko zino kazi zibiri zino mpande zibiri zose
wewe ubizi bihagaze gute ibintu byatangiye gute uno munsi bigezehe? Ya jewe umukare nine niturabagenzi nitumenyeranye mugabo Renine turabagenzi turamenyeranye turayaga turavugana so ego naho tutavugana cyane mugabo haragera igihe tuvugana rero je narigeze kumubaza kan yiwe ndamubaza Renine narumvise ukunuku none vyo bari vyo ebane yarambwiye ibintu kugeza naho numigwa ndamubwira none bigenda gute umuntu wishakiye wikundiye numva ashaka kuvuga mwebwe abagore muragoye mumeze ukundi kuntu ni nose abagore bose bivana n'urukundo mwari mufitaniye iyo umuntu muri fiançailles ubona yuko mukundana urukundo uvuga yuko uru rukundo naho no gwinjiramo vraiment ndabona yuko ruzorama mugani wabaraho urugo rurababaza cyane urugo rurababaza iyo ukunda ubonye yuko akwanse cyangwa ubona yuko agendana nanaka cyangwa iyo wumva yuko agendana nanaka vraiment biracana intege cyane umuntu uzobona agendana nanaka ukumva aribaza urya nagende iyo nta rukundo ruzoba rurimo niza challenge nakubwira mushobora kubana mudakundana kubera iki hariho ama challenge umwe wese ari ku nyungu ya mugenzi wiwe ubundi akakubwira reka turera abana gusaba kure nta bindi yani bari muri aventurier bari muri ibi ntibazi nivyo barimo ariko urukundo nyago n'urukundo iyo ukuye n'umuntu agukunda ukamukunda nta kindi kintu wo kwifuza ku isi wo ahubwo wovuga ati Imana imuraba abantu bose bari kuri inosi twibere mu kano kajuru gato umuntu wanje gusa kubera ko urukundo ruryoshe voilà wari kuravuga uburyo mwahuye murayagura mwumviriza wasanze bimeze gute? Ya ivyo yambwiye nasanze bihuye n'ibinyene yavuze yisiguye ariko nabonye yuko yasiguye uruhande rumwe ibi yasiguye ego yasikwanza Renine vraiment yubahwe naho hamwe no mubwira yuko nawe nyene arafisa amakosa ego bose barafisa amakosa kubera sino shigikira umwe yubahwe kubera Renine arafisa umutima ukomeye Renine vraiment arafisa umutima ukomeye Jesse no guma nkora ahantu jewe mbona yuko umugore wanje ari hajya nkaguma nkora aho hantu uvuze gukora uvuga guhurira mu kazi ego guhurira ku kazi tugume tubonana ukoraho nkora nanje nkoraho nkora ugasanga kandi hari ibindi nashaka kwinjiramwo ni vie privé y'umuntu mugabo Renine big up arafise umutima ukomeye kubwa Jesse no bishobora mu yandi majambo bisigura ngo Renine arashoboye kubaka ego arashoboye kubaka Jesse no guma nkora ahantu mu ex wanjari umengo twomarana hajya bakora hamwe bakora hamwe umengo twomarana twomarana vraiment kandi yagiye mu buryo jeje nyene ntashaka kandi ntashimye yego ebane je twakwama tugwana vraiment yego no kuvuga icambere abantu babanze bumve ca kintu cyo kuva yuko bavanye co nico ntabwo bari kumwe baravanye ico nico kandi si ukuvuga yuko ngo mu kuvana kwabo habayemwo ngo imishwamirano myinshi ukuvana kwabo baragushizemo ubwenge nabo nyene umwe yarahevye undi araheba aramanika je ndananiwe nawe urananiwe basi bibuko kunaniranwa kwabo rero gushingiye ni iki cyatumye bananiranwa kugeza igihe umugabo yitwa Doctor of Love ananirwa n'urukundo ndende bivugwe mwene koko mu rukundo my brother nibaze bakubeshe nico gituma uzobona n'aba president n'aba ministre n'abande ngo hariho ngo umudogiteri ngo mu rukundo ruramye oya buryo umugore atakwikundiye nuzuvuge yuko ugo rugo ruzora ariko Renine afise ubumenyi bwinshi Renine yigisha abantu benshi Renine yafashe ingi ibihumbi n'ibihumbi rero shakube we warigishije ikupre zingana gute wegwi wawe urashobora kukunanira kubera iki uwo washatse atarukundo gufitiye uza kukunanira mugira yindi kote yo yansi yego ariko wewe ukawe yansi yundi kemera canke yiwawe ikemera yundi kanga ntacu uzokuramo kubera iyo aba bose bakundana urukundo ruramye urya mugore ntiyari kureka Renine kubera na bintu vyatari bari bafuye kiretse izo ngwara mwatubwiye namba ari inkorora namba ari malaria namba ari iki namba ari malaria se wayigwara imyaka 5 nanje rero n'inkorora nayo nyene mba numva mwaraducanganije kubera
kubera twarumvise ngo naragwaye naripimishije ivyo bintu yipimishije nibiki mbega ni mbega no kutagira ego naho urazanye bya biterume byacu mama na kantu nyene ubona yuko kubera mwaraduhishije nituzi yuko ari infection nituzi ko ari malaria nituzi ko ari iyo ngwara yo kutabirana ndabivuge gutyo cyangwa yo kutarangura amabanga yabubatse voilà ukavuze neza sinzi yuko ari cyo coba caratumye umugore we wagenda sinzi yuko kubera ntitwavuga yuko umugore we ngo yagiye go kubera ratio ngo yagiye kubera iki kubera nta ratio yo ego kubera naho yoba basi tuvuge yuko basi nta mabanga yabubatse abaho mbega ujya mwana bamuronse gute canke namba bidakunda mbega umugore yagiye kubera kutabigwa naho yoba yagiye kubera kutabigwa arashobora gufata zirya ntege nke z'umugabo wiwe akazibika sinibaza yuko byo byavuye kuri ico ariko kandi byo nashoboka naco nyene mugajewe ni kintu twari tuvuze tubikuye kuri no ngwara bavuze ngo twari ngo twaraguhishije ngo bambe ngo twacabwiye abantu neza nine yarabisiguye neza ingwara gwaye nawe ubwiwe ntayazi kubera abaganga barayibuze iyaba ari ibintu bijanye n'ivyo ngo vy'amabanga n'iki n'iki yumva yari kuba yize yari kuba yarayivuje igakira kubera ko nibaza bari yamuteye inyuma atayo yahoranye kubera ko bararonse ikibondo bararondoka ntiborondoka aho hantu hagwaye bibaye nk'ibigutera navyo kubera navyo bibaho bibari ibintu abaganga bovura bigakira ya ivyo ndabizi yuko hari ingwara abaganga bavura kandi igakira rero ntimwadutahuje neza iyo ngwara yariyo kandi atayazi kwivuza erega nine himself ntayazi ashobora kuvuga je nagiye kwivuza swate malaria barabura malaria nagiye kwivuza infection du sang barayibura nagiye kwivuza urumva rero mu gihe uvuze yuko je naragiye kwivuza ingwara barabura ingwara hariho abantu tuca twiyumvira mbega ni ingwara yo kurangiza n'ingoga oya teze none iyo boyibura gute kandi yose nta bimenyetso bayifatira namba bamuroze iki uburozi ni bwinshi ariko baramutse baramuroze none iyo ngwara bomuroga tuvuge yuko abaganga bobura twe tukabona gusa nine yimereye neza ego ntacabuze ameze neza mbega nta fonctiona ibindi uraza ahantu sorry gato uraza ahantu kwari kwiyumvira ko ari iyo ngwara nigihe wari kutubwira yuko umugore wiwe yagiye avuga ati hari ikintu cateye umugabo cananiye kuba no kwihanganira mpitamwe kugenda aho turaza kuvuga ngo hari ico yaburiye muri ugo rugo yagiye kurondera handi nkuko menga umugabo yotegwa na faiblesse wewe hari ukundi kuntu abikeneyemwo n'iki ariko ico kintu sinzi yuko gihari oya ico kintu sindacibaza yuko zoba ari faiblesse swate z'umubiri zoba zaratumye umugore wa Rene yahukana ahubwo ico nibaza yuko umugore wa Rene yoba yarahukanye ni kujya kutumvikana mu nzu ugakunda ugasanga umugabo akunda umugore nta rukundo afise ku mugabo ugasanga umugore akunda umugabo nta rukundo afise kurujya muntu bubakana kandi batwaranye babona yuko bakundana swate ugasanga umugabo yarateye inda umugore apfuye kumutwara uko nyene ugasanga swate abiwabo bamugiye uramutwara ugasanga apfuye kumutwara nibindi bibazo bije mu nyuma kubera yamuteye inda apfuye kumutwara atamushimye atamukunze ugaca usanga rero mu rugo babanye nabi bivanye n'ingene bihurije ko yuko bokubakana nico rero usanga intambamye nyinshi ziba ku bantu bubakanye urugo rwabo rutarama kubera iki batwarana badakundana ugasanga umwe akunda uwundi ntamukunda yego aho rero niyo kenshi usanga hari intambamye wanarije aba babiri rero ubona ari nde yakunda uwundi ya nanarije aba babiri biraboneka yuko Renine yakunda umugore wiwe ego kubera Renine vraiment naho muri ko murayaga uzanye sije y'umugore wiwe urabona yuko Renine vy'ukuri yarakunda umugore wiwe ego ariko umugore wiwe vraiment novuga ku bwanje yuko yamubereye ikigaba ego ufatiye kuki kubera nk'ubura tubwiye impamvu wewe ubona yuko menga Renine yoba yarakunda umugore wiwe ufatira ko uvuga ko umugore wiwe yamubereye ikigaba okay urazi umugabo wenyene kenshi umugabo atakwirukanye mu nzu ntiwava mu nzu rero ubonye umugore yikuye mu nzu
bisigura yuko uyo mugore yarafise izindi mind ziwe yarafise peut-être ivyo yaragamije ariko nta mu mico y'ikirundi n'uwari we wese nta mugore yikura mu nzu nivyo shika ugo rugo agahuriramo n'ibintu bimunanira kwihangana akavuga ati nukuri hako nkoreshe rino jambo mfira hano hantu ndomotse ndagiye naho binanirana erega hariho abagabo umugabo wenyene ashobora kukubwira mvira mu nzu urabona akomvira mu nzu namba wari ufise iyindi mind yo kuva mu nzu ni ngombwa ugenda ariko mu gihe umugabo atarakubwira mvira mu nzu je ndibaza yuko atamugabo umugabo agukunda ntashobora kugutekeza ibintu kandi umugabo agukunda ntashobora kukwemerera yuko umuvira mu nzu ego birashika ntazibana zidasekana mugabo hari izindi zisekana zika exagera kameme rero zijya zisekana ni za zindi ubona yuko zibana zitumvikana zashakanye zidakundana swate umwe baramuhaye uyu kunguvu cyangwa ugasanga uyu yarakunze uyu ntiyamukunze cyangwa ugasanga uyu akurikiye uyu kubera profit kanaka cyangwa ugasanga twe badamu hariho izindi strategy dukunda gukoresha ugasanga jewe nshatse kugira gusaba abone ko nanje nagize ubukwe ivyo birabaho ego mu bagore benshi cyangwa mu bakobwa byinshi ivyo nivyo vyeze kandi nivyo bibaho akugiye yambaye ikanzu yera bayikuye umukoshi agakora ubukwe nk'uwikuye umukoshi gusa agakora ubukwe kandi agamije yuko atagiye kubaka yereke gusa bagenzi yuko nawe yambaye ijya kanzu yera setu aho rero ingo z'uno munsi benshi ni nka filime muri ko muradukinira ya udafise rero nk'emwe ugiye kubaka uzingo bizohera igihe kiniki nivyo vya bindi ugenda kubakana n'umuntu mutateguranye neza mbega uyu yombera mama w'abana banje mbega uyu bimaze gute ariko ugasanga uyu wamutoye hariya kubera wamushimye ingena meze ariko ungena ateye ariko ugaje usanga ujya nawe afise yindi mind yiwe peut-être aji wawe kubera yabuze harara yabuze umusumira yabuze iki rero yashiki wawe agacatangura rero kukugara kubera iki azi yuko mwasinye kandi urazi gusinyura si ibintu bishobora gutwara imyaka n'imyaka muri twebwe nk'abantu bakijijwe mu bayisilamu birakijijwe biroroshe uza wumva ndaguhitara kimwe iya mbere iya kabiri ya gatatu muba muhebanye burundu bajya bobo aranaguteguza guhiyambera gukurikiya mbere ni nko kukugabisha nego arakugabisha ubwa mbere ebane amaze kukwandikira imwe wicara ugavye aguhaye ya kabiri umenya yuko ya gatatu muvanye burundu agutera itaraka ukavuga ati jenga barankuyemwe twebwe rero n'ibintu bifata processus ndende nico gituma rero bakubwira mubanye akaramata rero mu gihe ushatse nabi my brother urarira ukicuza ugacubona abakobwa bose abagore bose ko ari babi orke wa undi wiwawe niwe mubi bajya abandi ni beza Ego. Muri bintu byinshi Chimamanda yavuze mbere na nine yasa n'uwagarutse karemanga nuko uno mupfasoni bivuga yuko ngo yaratewe n'ikintu cyo kuja mu madini hirya no hino. Iki coteranya abantu babiri bubakanye mu gihe abagabo benshi ahubwo n'ababajije abagore bipfuza bakubwira ngo ndashaka umugore asenga yubaha Imana. Ya ikintu novuga kuri ibi by'amadini idini n'umuntu ubwiwe. Kandi idini ni mu mutima uzugende gusenga uzi yuko ugiye gusenga Imana utagiye gusenga umwana w'umuntu kubera n'ujya mwana w'umuntu ugiyeyo nawe nyene afise intege nke ziwe n'umwana w'umuntu rero uzogenda ukurikiye gusenga uzi yuko ugiye gusenga Imana udakurikiye ujya muntu rero ugaca usanga twebwe abadamu icubahiro c'abagabo bacu tugiha abapasiteri bacu abungere bacu abantu badadi nkuko Chimamanda n'abadadi dufise ugaca usanga rero ushaka kubaha cyane ujya dadi atanagusumira atanakurihira inzu atanakwambika atanikintu na kimwe ari jambo ry'Imana gusa guha naho wogwara atanamahera yo kwa muganga yo guha muri uyo mwanya ariko ugaca usanga ujya mugabo wiwawe agukorera vyose ugomba kumugaya ugomba kumugara ko vraiment umuntu akubeshejeho agutunze
akwiye kubahwa. Ego cyane gose. Ariko muri comment abantu nabonye bavuga ngo reka nine ngo reka kwibesha ngo wewe wotunga umugore ukabishobora. Kandi ngo naho yari umudamu yakaragira comment. Ngo naho abantu twibeshera ngo wewe ngo umugore uramutunga ngo mwese yashaka kuvuga ngo murafashanya ngo ni impamvu yitwa umufasha. Wowe uremera ko umugabo ashobora gutunga umugore canke mu kuba ari gufashanya byo ngo umugabo 100% ni watunga umugore. Je ndashobora gufasha mu gihe mbona yuko peut-être vyatevye canke yagiye ku murimo yabuze ndafise eske ndashobora kureka gusuma jewe mfise amafaranga umugabo nawe nyene yagiye kurondera kabura ahubwo mbanza kumubaza kare bimeze gute hiyo namba taco yasigaje bimeze gute hiyo ebanu no musi naronse canke nabuze wowe umugore nambukora nico gituma n'abagore gukora ni vyiza kubera nugufashanya umugabo ni wagutunze mugabo kumufasha si bibi numufasha urumufasha ufasha vya bindi ubona yuko bitakunze rero mugibona yuko bitakunze wowe ufashije si bibi n'inzu urashobora kuyiriha ni ibintu bisanzwe naho umugabo yoba afise amahera mutere surprise mugabo wanje kuno kwezi narishe nturihe amezi abiri narishe ufise amahera mu gihe uzi yuko ukora mugabo hari abandi badamu naho yoba afise amahera yiwe nayo muri makeup nayo gushira inzara nayo ngo none ibintu byose ndabimufasha ngo sindabimufasha umufasha gutereka umushatsi umufasha gusiga inzara so ivyo ingo turiko turubaka uno munsi nico gituma ziko ziratunanira zikananira n'abana bacu comportement twebwe twenyene turiko turiha ishusho tuba turiko turiha ugasanga iriko ija no kubana no kuvuga ngo nimba nakumvise umugore asenga ni byiza muga ntacaba umwe wo kwa pastori wo kwa bada icubahiro mu rugo asenga sinzi yuko bamutahura sinzi yuko bamukurikirana bamukurikirana peut-être bifitiye ibindi bishavu vyabo mugabo kimama ndanamunabuza gusenga kandi akugira imbere yo kuja gusenga mbega hajya ugiye gusenga bijya bavuga nivyo sivyo nka jewe ngaha maze kuvugishwa inshuro zirenga uvugishwa ego harageze naho mbwira umuntu ngiye gusenga iwiwe haje umuntu mushasha ngiye nko kuririmba hano nkamubwira please namba hari umuntu mubwire jewe ntamvugishweko nkabisaba kare kubera iki nko bakuvugishwa oya kubera iki baramenda nambwiye nzogenda iburaya banyadapte bani adapte misiko yatima sivyo sindi imfuvyi mfise abavyeyi ngo ngende muri Kenya mure n'abana kandi bampe n'umunsi n'amatariki uno munsi n'imyaka 4 ico kintu sindakibona nibwo buvugishwa bagiye bago ariko birabaho umuntu agahindurira ubuzima guhindurira ubuzima gute none we ntiwizako nk'uweje ukurira indege ukaja muri Europe indege ndashobora kuyurira jewe nabipanze canke imana yabipanze mu bundi buryo apana wo mbwire n'amatariki vyose kandi uno musi ndindira imyaka 4 wambwiye nzogenda mu kwa mbere sivyo wambwiye mu kwa mbere itariki twari kumwe n'abandi kwanza mu ishengero ryose bari ngaho nguragiye uracabutse muri Amerika baranyadopse umuzungu arantoye ndagiye muri Kenya bantoye muri Kenya ngiye muri Amerika mvuye muri Amerika ngiye hanaka ibihugu birenga 10 haraheze imyaka 4 ubwo buvugishwa butabaye abandi ngo imana igiye kuguhanga umugabo umugabo ninde yakubwiye ko nafise umugabo imana igiye kuguha uruvyaro mfise abana 4 uno musi imana igiye kumpa uruvyaro mfise abana none ivyo muri ko muravugishwa ko nibishasha nico gituma rero ubuje waho ngiye kuririmba manza kugiranya kubahwa ubuvugishwa stop ubwira urya muntu ngira ni mushasha ashobora kubona ingene nagiye imbere nkaririmba agaca atangura kumvugishwa uze kubimubwira avant Imana ishaka kuvugana nanje irashobora kubimbwira bigaye umubwiye uryaye ashobora kubimbwira ejeje komengano ibintu byo uvugishwa ntukivyemera wewe ntukivyere a 100% cyangwa utinya ko bagusesera ubufu bakavugwa nibindi bitari byiza kuri niho gusa bavugishwa ivyiza vyagute oya ahubwo ibitari byiza ahubwo gusa ikibazo nuko abavugishwa bakino gihe benshi bavuga ivyiza gusa erega none ko bareke muvugishwa utombwira teba udasenze ntibambwira ngo wasambanye ntibambwira ngo wagwanye n'umugabo ntibambwira ngo wagize iki kandi jeje nyene nzi yuko mu mutima peut-être hari ikintu nagikoze ariko naco wambwiye ariko ugiye kumbwira yuko nzokurira indege nzogira iki pourquoi kijya naraye nkoze utakimbariye
nakubali nukuvuga bwoba rero buvugishwa bwiza iyo aba yakubwira iyo ndege ugiye kurira akanakubwira ivyaho umazemo iminsi umunsi kana karakubonye warasamba mugabo rero kubera Imana ikugururira imiryango witekure n'icitwa icaha cyose ubwo nibwo buvugisha ariko buvugisha jeje ugiye kurira indege ego umwana ndashobora kuyuri na jeje nyene ndashobora kwirihira itike yiwanje ndayishatse nkayurira nkagenda Dubai gutembera nkagenda muri Kenya gutembera mu Rwanda gutembera ndafise passport ndafise amahera yo kuvuga ngomba ngende gutembera indege ni ibintu bisanzwe abantu baze barumva yuko kurira indege atari ibintu bivuga yuko vyoca bigukura hari abantu benshi bahevye gusenga kubera ubuvugishwa kandi benshi nzi nabo twatanguranye twakuranye uno munsi bari ngaho baragiye no mu bintu bibi ugasanga umuntu yaracitse intege bivanye no kuvugishwa ko bamuvugishije ibintu bitaranashika aka kantu rero nimba ndiko ndakumva usaba ujya n'ukeburiramwe abantu b'abakenyezi cyane cyane bamara umwanya munini muri ivyo bitangaza vya badadi bizera n'ubuvugishwa hakumara umwanya munini bubaka ivy'urugo rwabo bubaka urugo rwabo bakora akazi barondera akazi je uri umugenzi wanje udakora vraiment uri umugenzi wanje udakora ukiyamira mu rusenge tugendana uzomfashiki canke je nzogufashiki ko tubayeho mu gufashanya nkeneye 500,000 nkeneye miliyoni hari umugenzi no telefone nga nkeneye miliyoni 2 ubu nyene akayansanja nga ariko none udakora no kugira ntiza n'ibihumbi 10 ukabima wabuze nayo gufungura nico gituma rero umuntu adakora akazi nta mind yoba uyoguha ariko wavuze kuri Chimamanda nibuka ko burya Chimamanda na wewe numwe mu bantu yagiye agaruka ko wateba Chimamanda kumuzanye cyane ugomba kunteranya nawe no kubera ko nabino ndiko turavuga niyo byagiye bizanana umwanya umwe akakuvuga neza undi mwanya tuye umuririmbyi mu mucunge neza ashobora kuba nawe nyene yorobetse mu mashengero bashobora kuba bafise ngo ibigabo cyangwa udusore twiki nivye ko nabanga abasore b'abapfubuzi urumva ibintu uwundi mwanya tuye abantu umuntu je namubonye ari direct niyorobeka n'iki n'iki bimeze gute kuri Chimamanda wewe kubera iki baye bimeze kujya en fait je Chimamanda ndamuzi nk'umwana mwiza uwo muzi nk'umwana mwiza eko vraiment nubwo yoba yagututsa akakubesha sewe naho yontuka ariko aranyigisha ukuri nkabona kujya kuri kwa rukuri sishobora gushavura ariko mu gihe uri umuntu uri umukozi w'Imana canke uri umuntu uri muri fiançailles kenshi akunda kwibanda ku bintu nyene ubona yuko nawe wenyene naho woraba ibintu si vyiza ugasanga umuntu wifotozanye n'umuntu mufatanye muri ko si umugore wawe si umugabo wawe mugabo ugasanga ibintu muri ko murakora si ibintu bihesha Imana icubahiro nico gituma rero kuba mutahura baramutahura gusa nawe nyene arafise amakosa menshi vya kubera bivanye n'ivyo avuga hari ibindi bintu Chimamanda avuga vraiment wewe nyene ukinyegeza ukavuga mukama wanje uyu muntu noneho yasaze ariko jeje nkawe muri byinshi yakuvuze ko nta bintu yobera kuvuze ko nka bibiri vyari ivyo kwe jewe si nta kibi aramvuga ko gusa naho nyene nicaba gihari kukivuga si bibi kubera biba biri ko biranyigisha ahubwo kubereka kuvuga ibyiza gusa kandi ni bibi kuri wowe birondera kumbure bitobura nta bibi arambona ko kandi nta bibi aranyumva ko niyabinyumva ko azobivuga kandi niyabimbona ko azobivuga urazi igishinga ntaye cy'umuntu umuntu wenyine arashobora kwishingira intahe canke ntiyishingire intahe rero mu gihe kijya kibi gihari Chimamanda ntanyegeza kandi nta n'ubugenzagirana n'ubuntu je nituvugana kenshi nkurikirana gusa amapaje yiwe ugasanga hari ivyo avuga vyo mugabo ugasanga ibishegu vyinshi ibintu vyinshi ugacubura byarigenda nta namukurikirana kubera bivanye n'iki yaramfashije mu buryo bwinshi vraiment mu mahera yaramfashije kwamamaza ibikorwa vyanje so ndanamushimire naho ivyiwe kenshi biba nk'ibintu usanga nyene birimwo ubudumbidumbi niko novuga urashobora kuvuga neza uno musi aje akaguponda canke uno musi akakuvuga aho ni habera umubi nimba atari umwana mwiza kuko ntamenyego kimwe muri ivyo rero nico gituma sindi apare yiwe kandi sindi gusa iciza urakivuga iyo umuntu agukoreye iciza ntuzukivuge yapfuye canke we wapfuye ukazopfana intuntu uti nari kuvuga kijya kintu akiriho canke nkiriho so je kubganje ndamushimira
ndamushimiye nkiriho ego ndavuze nti merci kuvyo yamaze kunkorera sinari ndamuzi ntiyaranzi mugabo biciye mu ndirimbo naririmbye vyaramuhimbaje aransapotinga kandi ndamushimiye so sikuvuga kubera yamfashije ngo ce ngo mvuga ngo cibawanda n'umwa gusa yarampanuye hari ivyo yahanuye yavugiye ku rubuga ndumva kweri ego uyu muntu yaramfashije na je ubwanje ama pare vraiment yaramfashije a 100% kubera hari ibindi numva nkavuga kweri yego yego mugabo rero nibindi avuganye nukabona yuko ibi nta ntumbero bifise ukirenganira gusa kubera nivyo yibereyemwo rero niwona muhanura kubera ntumusumvya na Bibiliya burya biragoye guhanura umuntu gusumvya Bibiliya umuntu asoma Bibiliya nubwo yaba ariko arakobesha biroroshe yuko agwaye none si biragusaba bunye umuntu asoma ntuzu namwihange ngo muharire kuko no mu bubeshi bwiwe amenya ubujya guhinyanyura akamenya n'uburera ijambo bikajana na cya kintu none ko afise cyanditse mugabo we upfa guharira udafise n'ikintu cyane ukavuga ngo rindira ndakirondera ukazokirondera n'umwaka utaranakibona voilà birumvikana cyane unkundire duse n'abahereza hano abantu babiri twavuze y'abarenine Imana ariyo n'umuntu wacu umudamu wiwe nawe nyene n'umuntu wacu ntitubanka tuba twafashe no mwanya kugira twubake kuko twe mu basambura ntabwo turimwo nikiye kintu reka duhanure umwumwe ku ruhande rwiwe duhere ku mutwe w'urugo Renine Imana ariyo warumvise byinshi yavuze warumvise ibyavuzwe hari ibyo utashatse no kuvuga nabibonye ni igiki wotekera Renine uno munsi bikunze urugo rwiwe rukamera neza bakongera kwinovora kaga paradizo gato twakuze tubwirwa mu kintu cyitwa urugo ya ikintu no hanura nka Renine reka tugire ko bose Renine n'umu tubanurire hamwe ego bose bikora ukuvyumva ikintu nyamukuru novuga Renine ntararongora n'umugore wiwe ntararongorwa sivyo nta divorce barahana haracariho ayandi mahigwe kandi menshi ku buryo bo kwicara bakaronderana bakavugana ati mbega aho twananiriwe nihe mbega ni giki cokogwa kugira urugo rwacu rusubire kuba urugo ruhagaze kandi dutangaza abantu isi yose itangare ivuga iti rwa rugo rwari rwasenyutse noneho uno munsi rwasubiye guhagarara nuko boronderana bakicarana Renine nambakunda umugore wiwe amurondere n'umugore nambakunda umugabo wiwe amurondere ukiri ngaho uvuza akantu kazima mu gihe Renine yoba mukunda ugasanga umugore ntakunda Renine canke mu gihe uriya mugore we bakunda Renine ugasanga Renine ntamukunda nkuko yaba mukunda ugasanga Renine no musi ryo kubaka yarabivuyemo akanoko nako nyene ubanza ukiyumvire ko neza hoho biraza kugenda gute urazi icogenda nta kinanirana imbere y'Imana kandi nta mukate ugumye imbere y'icayi kweri sivyo umugore namba yo bakunda umugabo naho vyoba bigenda gute umugabo ntashobora kumwankira yo mwankira ntashobora mu gihe nkuno munsi wasanga Renine yicaye avuga ati je ibintu byo kubaka naho yoba yarahise narabyihanye cyangwa wasanga Renine arifitiye nk'umufiyanse haracari hayandi mahigwe kubera Renine wenyene yaratubwije ukuri jewe nta divorce ndahana n'umugore wanjye yarabivuze aracara umugore wiwe ariko wasanga nk'ubure yuko yahajya yabaye kwiha amahoro kwanza yani amuhe liberté mugabo Renine nuno munsi arafise kwitwarira akavuga ati n'umugore wiwanje nakoye twanditse imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ariko jaje ikintu cyari kurumva ngiki wosanga umwe muri babiri afise umufiance muno munsi nimba byemerewe umwe ni yatari ntangwa ngo agiye ngo gusaba ikigongo ngo biraza koro aca hebo uwo bari kumwe koroha wogenda gute gukundana n'uwundi mutaraheza erega ujya aracaboshwe aracari imbohe ya Renine ujya mugore aracari imbohe ya Renine na Renine aracari imbohe y'ujya mugore mu gihe bataravyemeranya neza yuko bashobora gusinyura umwe aracari imbohe y'uwundi rero ivyo naho yoba yagiye hari agakina uwundi akagenda hari agakina vyiza nuko boronderana bakuba ku rugo ujya mwana akeneye papa na mama umwana
bamutaye umwana afise amezi angahe umwana atarakwiza n'umwaka imyaka 2 vraiment akabura papa na mama kandi papa na mama bahari urumva ico kintu kandi si babantu batoranye mu ibarabara ni babandi batoranye mu kumana mu rushengero bafise abavyeyi barasinye urumva rero ko atari ibintu vyoroshe yego wow abantu nabo bababajwe nino nkuru itabaryoheye cyane abeshi muri bo arabigishwa bare nine mana ari bahagarare gute mwa kino kibazo ya ivyo nibisanzwe birashika vyiza nuko bobandanya bamusengera banamushigikira bakamwereka yuko naho ivyi wawe bidahagaze neza ivyi wacu birahagaze neza kubera warabidufashijemwe nabo bakamufasha rero mu vyi wiwe naho vyokunda canke nibikunde mugabo bakamuha bakamutera intege bakamuha support bakamwereka yuko turi kumwe si bose bishobokera si bose bishobokera kandi si bose bahawe umuhamagaro ngo mbakabo bakane muri Bibiliya hariho nabantu babaye uko nyene yego nubu gushika no munsi hariho abantu bibereye uko nyene rero ujya muntu yananiwe kurongora canke yananiwe kurongorwa suko bitabayeho nuko Imana itabishatse yuko ujya muntu peut-être no muha umugabo aja kumwica peut-être no muha umugore aja kumwica reka basi ndamwigumiriza ukunyene yigumiriza ukunyene kandi naco bitwaye nico gituma Paulo yavuze namba bigukundiye wigumire nkanje bitagukundiye genda ushake mugabo bigukundiye naho kugumira nka Paulo nta cyakirimwe nta nikibazo na kimwe kirimo wow birumvikana cyane numva no gushimira kwa nyacyo bari kwafashe yaba Renine yaba umukunzi we bihe byose niko novuga nizera ko kino ngene nazo gikora nafise mico yatoye abadukurikiranye bakunda inyigisho za Renine mana ariyo abadukurikiranye bakunda inyigisho z'urukundo muri rusange nibaza ko bafise ikintu bahakuye yamarajaja nakwakiriye usanzwe uri n'umuririmbyi nawe urahanura biciye mu ndirimbo Ndoramana sinzi imbara karimbo gashashu dufitiye muri no misi ugende bibwiye abantu cyangwa ahantu bosanga ibikorwa byawe n'ibindi byinshi ugiye kubamwo hanyuma dushe tukikebanura ya karibu kuri YouTube ni Jaja Gospel hariho indirimbo nshasha isohoka uno musi nyene 13 wow amasahani 2 iza kuba iri kuri YouTube Jaja Gospel nibaza iki kiganiro ushobora kukibona nyuma y'izi tariki mugabo wandise Jaja Gospel urabona indirimbo nziza yitwa Nyibutsa mwamunyibutse nini bagiru nyibutse kugira neza kwawe unzigame y'ubugingo mwami wa njunyibutse merci karibu wow mba numva wana bikoze ninyibutsa mugende muyirabe twanayipininze ngaho hasi niyo comment ya mbere mugende murabe ibikorwa byiwe Jaja nibaza yuko nibadukundira nejo bundi tukaguhamagara mu biyago nka bino kuzoshwitaba murakoze cyane ndabashimire go tuzobitaba vraiment tuyage mu gihe tuko turayaga hariho nabandi baba bakeneye kumva bino biyago hariho nabandi baba bakeneye gufashwa rero bakurikirane kino kiganiro bagisharinge bagiha amandi umwe wese mu cyubahiro ciwe atange nawe nyene muri comment ivyo abona byogenda neza kugira urugo vraiment turarukunda urugo rwa Renine vraiment turarukunda tubasubize hamwe umugore wiwe kimushikire kino kiganiro yoroshe umutima Renine yoroshe umutima ntaco bitwaye ivyo bapfuye umwe aracari imbohe y'uwundi muntu Imana ibaje imbere ibahezagire ibagirire neza muri vyose Imana ibaje imbere ibahezagire ibagire neza muri vyose mwarakoze kudukurikira mwandanye mubana nakwe 5 kuri 5 be blessed wherever you are ciao ciao Dico Entertainment.